La première place est dédiée à Monsieur Bosco Nzisabira. Monsieur Bosco Nzisabira. Miliyoni 200 amafaranga y'amarundi niyo ashoboye kubatahukanye. N'uyu numvise umugambi nyaricubara twubahuye ati koresha impano yawe. Mu mpano yiwe yarakoze urugomero maze abana barabitora mu ishure kubera batareka kwiga mu ijoro. Ubu ikibano kiriko kiriteza imbere. Umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma, ingwano izoheriwe ihereriwe. Nakire amasimensi tumuha amasimensi uno muvyeyi tumuha amasi tugoma tumwakire nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi akongera akaba umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ariko byongeye murabizi ko mu numero yo yihaye harimo gushimira urwaruka. Tumuha amasi menshi, tumuha amasi menshi bantu b'Imana, sinumva amasi. Tumwakire n'umutima mwiza, tumwakire n'urukundo, tumwakire amahoro ibiyele nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi yamaze gushika muri kino kibazo biyele. We are deeply honored to welcome His Excellency, the President of the Republic of Burundi, President in Office of the African Union and the African Union Champion for Youth. Peace and security. Round of applause. Président l'exercice de l'Union africaine, ainsi que le champion de l'Union africaine en matière. Excellency, the President of the Republic of Burundi. Vos applaudissements, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Sata bukaranza
k'iburundi duhaye imico n'akaranga by'uburundi byaranga abarundi baho hambere mu rwa nyaburunga mu kwiyereka bagatamba bashimagiza imico n'akaranga by'uburundi byaho hambere mwamaye
Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, envers vous, la dette de la jeunesse burundaise et même de l'Afrique est énorme. Vous êtes le seul de tous les hommes forts burundais que nous avons déjà connus, et Dieu seul sait que nous en avons déjà eu pas mal, à avoir joint la parole à l'action en prenant sur vous le risque de soutenir et d'appuyer les jeunes, catégorie faible, si on en juge par facteur qui confère le pouvoir. Sous votre leadership, les jeunes ont cessé d'être des sujets de développement. Ils ont cessé d'être des agents pour devenir des co-créateurs, des co-ingénieurs, des co-concepteurs, bref, des acteurs de leur propre devenir et celui de leur pays. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, Auguste Assemblée, vous le savez autant que moi, l'une des grammaires politiques les plus hésitées en Afrique a toujours été celle de présenter les jeunes comme le futur du continent. Des sujets dont on pourrait facilement conjuguer toujours au futur. Comme si l'on pourrait parler du développement de nos nations et de nos sociétés en mettant sous éteignoir le rôle plus qu'essentiel des jeunes. Ce rôle essentiel, il faut le préciser, n'est pas qu'une question de philosophie. Il est assis sur des éléments objectifs et objectivables. Les jeunes sont les plus nombreux, au Burundi comme en RDC, au Tchad ou en Tanzanie, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Si vous calculez, vous allez trouver que la jeunesse constitue la catégorie démographique la plus importante. Ignorer ou marginaliser une telle proportion démographique équivaut à se priver du principal moteur de la main-d'œuvre et de ressources humaines. Mais les jeunes ne sont pas seulement une catégorie démographique la plus importante. Ils sont également des innovateurs et des créateurs de solutions. Vous le savez autant que moi, les jeunes sont naturellement tournés vers les nouvelles technologies, le numérique et les pratiques modernes comme l'agribusiness et les énergies renouvelables. Leur capacité à penser hors des sentiers battus est capitale pour moderniser les secteurs traditionnels, stimuler l'économie et relever les défis de demain. Mais les jeunes sont également les garants de la paix et de la sécurité. Votre Excellence, dans votre discours d'ouverture du dialogue continental, vous l'avez souligné. S'il n'y a plus de combattants, il n'y a plus de guerre. Et les jeunes ont toujours été des acteurs à la fois. Les jeunes ont également un autre élément le plus important. Ils ont le facteur de l'âge. Il leur reste beaucoup de temps à vivre et à travailler. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous sommes à la 4e édition de notre événement national annuel, Inkerebutsi Day. Certes, tout à l'heure, vous allez le constater, cette journée contient une dimension festive. Mais ne vous y méprenez pas. Ce que nous célébrons aujourd'hui est plus qu'une journée liée à une date. Derrière Inkerebutsi Day, le gouvernement du Burundi, à travers le PAEJ qui organise, célèbre la résilience, l'innovation, le courage, l'auto-emploi, la connexion entre les communautés locales et les communautés urbaines, l'enracinement des jeunes dans leur communauté, mais surtout la responsabilité. Vous l'aurez certainement compris, Inkerebutsi n'est pas une simple notion de la langue burundaise, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre et d'habiter le monde. Gukerebuka en Kirundi, c'est être brave, c'est être sharp, comme disaient les jeunes. Un jeune, c'est être rapide et surtout être intelligent en toute situation. Dans le contexte de la journée, un jeune Inkerebutsi est un jeune qui ne se laisse pas faire. C'est un jeune qui ne passe pas son temps à pleurnicher sur son sort, mais plutôt qui prend chaque difficulté
comme une responsabilité et qui sait qu'en réalité, on ne développe pas, mais on se développe. Un jeune Ngerebouti sait et peut ruser sur et autour des valeurs pour en faire des atouts de son propre développement. Il sait surtout qu'il a un rôle à jouer dans le développement et qu'il doit forcer son destin au lieu de le subir. Ce n'est donc pas un hasard si le trophée de cette journée est le lapin, tenant une liasse de billets. Dans la civilisation burundaise, le lapin, connu sous le nom de Wakame, est un animal qui symbolise le courage, l'intelligence, la ruse. Bref, le lapin est la traduction même du Gukerebuka. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, comme à l'accoutumée, nous avons sélectionné 10 jeunes. Ces jeunes ont été retenus au terme d'un processus long et rigoureux. Ils ne sont pas les seuls Ngerebouti, parce que vous le savez, le Burundi en regorge beaucoup. Mais juste, ceux dont les projets cadrés avec les critères de sélection élaborés par le comité de veille stratégique qui a été mis en place. Tout à l'heure, je vais vous laisser la possibilité de découvrir les 10 jeunes. Et comme je le disais tantôt, ces 10 jeunes ne sont pas les seuls innovateurs. Et je dois vous dire que votre action et votre engagement indéfectible envers les jeunes les pousse, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Tout le monde le sait, les jeunes burundais sont souvent reconnus pour leur timidité. Et de plus en plus, ils sont nombreux à braver les frontières et à aller s'affronter avec d'autres jeunes dans des compétitions différentes et mondiales. Que ce soit dans le sport, dans l'art musical, dans la mode vestimentaire ou dans le sport, comme je le disais, ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes burundais, qui forgent déjà leur destin en dialoguant avec l'ailleurs. Vous voyez de l'autre côté, en face de moi, ce sont les jeunes entrepreneurs. Ils sont nombreux. Et ici, à ma droite, ce sont les influenceurs, les sportifs et d'autres musiciens. Par leur action, ces jeunes influenceurs, ils font mentir les mauvaises langues qui continuent toujours à présenter le Burundi comme la plus conjoncturée de toutes les nations. Parce qu'ils montrent la réalité que les autres n'ont pas ou ne veulent pas montrer. Mais ce n'est pas tout. On en voit également sur la scène internationale qui commencent à, comme je le disais, à forger leur destin. Et je voudrais d'ailleurs inviter tous les jeunes burundais qui sont ici et d'autres jeunes issus des délégations étrangères et africaines de soutenir notre Dreamer qui est en compétition au niveau de la plus grande compétition de musique The Voice. Allez sur les plateformes, votez pour elle et doit rentrer avec le trophée pour faire plaisir et montrer finalement la traduction de Ngerebouti. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, ce soir, le PAEJ ne réunit pas seulement des délégations étrangères et il ne célèbre pas uniquement les jeunes qui entreprennent. Les jeunes, le PAEJ bâtit des ponts entre l'ambition d'une jeunesse courageuse, résiliente, ambitieuse et la confiance de votre leadership éclairé, Excellence Monsieur le Président. Mais des ponts également entre le Burundi et le continent, à l'heure où les capitales africaines se retrouvent ici pour discuter autour d'un même dialogue sur la jeunesse, la paix et l'eau. Chaque jeune se trouvant donc ici ce soir est une pierre posée sur ce pot. Et chaque jeune qui sera mis à l'honneur tout à l'heure est la preuve vivante de l'existence de ce pot. Et c'est sur ces mots que je vous dis merci pour m'avoir prêté votre oreille attentive. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, we have reached to the peak of this evening, the moment everyone has been waiting for. Let me tell you something. I have had the privilege of seeing His Excellency
President Evariste Ndayishimiye addresses young people. And every time he does not speak to the youth, he speaks with the youth. So, please welcome him with the respect and the warmth he deserves. Amashi menshi ku muvyeyi wacu nyaricubahiro. Amashi menshi. Muri uno mwanya tugira dushikirize ijambo jury itubwire ibyavuye mu mwiherero bari barimo. Nyaricubahiro umukuru muri projet igira gatatu. Alors on va commencer par le projet qui a occupé la 3e place parmi les 10 projets qu'on nous a présentés. Alors, le moment est venu. Le moment tant attendu par beaucoup de jeunes qui sont ici. J'ai l'honneur de présenter la 3e place dans cette compétition et est occupée par le projet de Monsieur Jackson Saviyumva qui travaille dans l'agribusiness. Jackson Saviyumva, 3e place. Alors, applaudissements pour Jackson Saviyumva. Beaucoup d'applaudissements pour lui. Nuko iki ni kibanza cya gatatu mwabonye ko ari Dr Jackson aronse agashimo k'imiliyoni. Proclamer la 2e place. La 2e place dans cette compétition a été dédiée au... Vous croyez que c'est à qui? Alors c'est au club Indanga Burundi. Umugwi Indangakaranga Indanga Burundi utwaye ikibanza cya kabiri. Ikibanza cya kabiri gitwaye Indanga Burundi. Banyaragasa dukurikiza umwanya. La 2e place est occupée par la troupe culturelle Indanga Burundi. Nous vous rappelons que dans leur projet, il y avait l'établissement d'un studio pour la production de tout ce qui est culturel. Toutes les productions culturelles. Vos applaudissements pour la troupe culturelle Indanga Burundi. Nokundi uwambere ninde reka twumvirize uburongoye jury. Ndabasabye rero mwese munize amatwi kugira ngo twumvirize umugambi washoboye kuba uwa mbere muri rino higanwa. Maintenant, je vais proclamer la 1re place dans cette compétition. Alors, la première place est dédiée à Monsieur Bosco Nzisabira. Monsieur Bosco Nzisabira, qui travaille dans l'hydroélectricité. Monsieur Bosco niwe aronsi kibanza cha mbere muri dans cette 4e édition de Inkerebutsi Day. Muri buku mugambi wo kujanye n'ibyo gukwiragiza hose umuyaga nkuba. Amashi yanyu menshi menshi. Amashi menshi mwumvise ko mu rugomero rw'iwiwe nta delestage ibaho. Mumwongera yandi mashi menshi. La bimwe byago Kenya waka gwinazibika ni 0 delestage. Emiliyoni 20 amafaranga y'amarundi niyo ashoboye
kubatahukanye n'uyu numvise umugambi nyaricubahiro twubahuye ati koresha impano yawe. Mu mpano yiwe yarakoze urugomero maze abana barabitora mu ishure kubera batareka kwiga mu ijoro. Ubu ikibano kiriko kiriteza imbere. Mbega abahinga badufashe bace badufasha agafoto abantu batatu bose ngira wavyumvise Uriel how yuko Dr. Jackson yatwaye ikibanza ca gatatu n'agashimwe kibiri. Ngomba nanje mbaye ndababwira wondi uwo Neva mwumva ninde? Neva n'umuntu adashaka yuko urwaruka rw'ubu rukura nk'uko yakuze. Mu gukura kwanje narahomvye mugabo kubera namenye uruhombo ndashobora kwiga ingene no kwihombora, arico gituma shaka ko mwebwe mwunguka mutarinze guhomba. Ubwa mbere nuko nabaye nkiri mu mashuri matoyi nca ndabura umuvyeyi, aho abandi bana bahora bitwa imfuvyi turi kumwe n'umuvyeyi asigaye mama yavyaye nawe nyene yarase kwita umupfakazi arondera ingene aguma abaho mu buzima, kandi yari umurimyi nk'abandi, yari muri bamwe bita nyarucari. Igituma iyo mvuze yuko ingwano ari mbi, nashitse mu Buyabaga ca ndabuhomba. Ngeze mu ishuri rya kaminuza muri première licence niho haciye hatera ingorane mu gihugu, mwumva nari ntanguye kurondera ingene nobaho mu buzima bwanje. Jewe rero ivyo bibaye nararokotse nshika ku icumu, ariko kubera bimwe nababwira ubutegetsi bw'igihugu butari bushoboye gukingira umwenegihugu, mukicwa mubona abacitse ku icumu, twabuze umutekano, tubura amahoro. Murazi yuko bakubujije kwiga wiga ibindi. Canduga hajya haruguru mu misozi mu kibira kugira ngo dushobore kwikinga abariko baraduhiga, kuko leta ntiyari gishoboye kudukingira, batwica babona, ndetse ugasa n'ingabo z'igihugu ugasanga nazo zibirimwo. Urwo rugamba rwarabandanije, hanyuma tugira Imana turuheza mu mwumvikano. Tumaze kugira amasezerano yo guhagarika ingwano, turaza i Bujumbura, mba mu bakuru ba mbere bajejwe gukurikirana ingene amasezerano y'amahoro aja mu ngiro, haba mu kwinjiza mu gukora igisirikare gishasha n'igipolisi, haba ndetse no gusubiza ibintu ku murongo mu gihugu. Niho natanguye kubona yuko ubuyabaga bwanje nabuhomvye, kuko nagarutse mfise imyaka 37. Turazi yuko umuntu ugira ngo ashikane imyaka 50 ari umuntu ahatangura kurya ivyamwa, akora kuva ku myaka 18 gushika ku 50. Jewe rero nuvuga yuko nari maze guhomba imyaka 18 yo gukora nkorera kazoza kanje. Uhomvye imyaka 18 mu myaka 32 yo gukora, murumva yuko rwari uruhombo rukomeye. Muranzi ico gihe nabaye umushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano mu 2007, hacatera inzara mu gihugu. Umushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano rero hateye inzara niwe ibiteye, kuko ntaryama. Uza wumva ngo hari inzara urondera imfashanyo. Niho rero natanguye kwiyumvira, none iki gihugu kirimwo imvura, iki gihugu mbona kirimwo abantu b'abarimyi, bigenda gute kugira ngo basonze? Ntangura kwiyumvira ico tuma abantu bafungura.
icyo gihe none natanguye kubigisha yuko ushobora kuvoma amazi mu mwonga ugashobora kuvomera ibitegwa byawe muci. Muribuka amajambo aragenda avuga kugira ngo tuyibukanye. Naratanguye ndavuga ijambo nti inkoko iravyara inka mu mwanya mutoyi. Muribuka ko benshi barantwenze ngumva uwo mugabo ivyazanye nibiki. Naguze ndabisubiramwo ntihagire umuntu yiyumvira ko adashobora gutunga. Inkoko iravyara inka. Ico cigwa ndacigisha gushikaho ugwaruka wumva ivyo ari byo n'abana bo muri primaire gushikaho bavyumva ko inkoko ivyara inka kandi umwanya mutoyi. Iyi vyara gute? Inkoko itaye amagi dufate 10 gusa, ikiberura imiswi 8. Inkoko 8 zikuze shaka ukuremwo 4 zikuze zivamwo ikibuguru c'ingurube, ugasigarana izo zindi zihaguba zitamagi zisubira kunguka. Cha kibuguru c'ingurube uguze naco kiraduga heza umwaka kiba kivyaye ingurube hagati ya 6 na 10. Nazo ugasubira ukazorora, uzoroye zikuze cukuramwo 3 usigarane izindi. Izo 3 zigurishije ico gihe waraguramwo inyana y'inka. Ncasanga mu myaka itarenga 3 urashobora kuba ufise inka, ufise ingurube, ufise inkoko kandi vyose vyavuye mu muswi uyu uw'inkoko. Abeshere bavyumvise hariho gwaruka gwabisamiye hagufi ruca rurabandanya. Wiyumviriye uruhombo wagize ugashaka kurukurayo n'ingoga ukora ivyunguka n'ingoga. Nico gituma nabwiye nti orora inkoko, worora ingurube, worora inkwavu. Rima urimye uca wimbura. Abantu bahariya muri Gwibaga barabizi ibirayo birimye mu mezi atarenga 3 uba wimbuye kandi biraya birunguka. Uburimye n'ubworozi nibwo bwonyene bushobora kugukura mu ruhombo. Murazi rindi jambo nababwiye duhindure ivyatsi bitaribwa tubihindure ibiribwa. Aho hose benshi ntibabitegera mugabo hariho abaca bibona yuko uhinduye ivyatsi bitaribwa ukabihindura ibiribwa bikingira ibidukikije ukogera ukabikuramwo imfungurwa. Naho nyene nk'abigwibaga barabizi nababwiye nti nimumbwire ishinge ico rimaze mu buzima, kuko n'inkiri y'ishinge ntishobora gukamwa n'iritiro rimwe. Ayo n'amajambo ngenderwako twagendeyeko. Uko bwaca siko bwira, ugwaruka rutangura gukorana bukebuke. Ndababwira nti turi kumwe twese birashoboka. Turi kumwe twese birashoboka. Ico gihe narabivuze, iryo jambo narihereye mu ntara ya Ngozi ya kera. Nca nigisha ugwaruka kuja hamwe. Umwe azana inguvu afise, uwundi zafise n'impano, batangura kuja hamwe baca basanga bwa bundi turi kumwe twese birashoboka. Mbega mwoba kumwe mwese muri mu ngwano? Ntibikunda. Muri mu ngwano mwese bamwatatanye muguma mwiruka muturatura ntushobora guteka umutwe. None mwoja hamwe gute ko bidakunda? Mbega woteka umutwe gute ari mu ngwano? Ivyo byaradukujije. Noneho rero aho mbere ikizigenza hoho mwarabibonye nazanye icitwa leta mvyeyi leta nkozi. Kubera iki leta mvyeyi? Leta mvyeyi itegereza gukingira abene gihugu bakumva ko atakarenganyo kahari kuko umuvyeyi ntarenganya, ategereza kubakingira kujya kw'inkoko ikingira ubuswi bwayo. Leta nkozi ni leta abene gihugu bose bakora. Kandi twese tuvuye hasi muravyibuka nabitanguye mu 2020 murabona karusho nuno munsi tumaze kuronka. Narasubiriye ndaraba sanga ugwaruka rwose aho naca baririmba ururimbo rwitwa chômage. Igitero yari chômage, icitabirizo chômage. Ncafata ugwaruka rwize rufise amashuri menshi, muravyibuka retraite de jeunes diplômés de haut niveau. Turaja hamwe tuti mbega iryo jambo chômage tworikura gute mu rurimi rw'ugwaruka mu Burundi. Mwese mwaraterera ivyiyumviro kuko
umuti ntuva ku wundi muntu uva muri wewe nyene. Tugiye hamwe twaratoye umuti turugwaruka rw'incabwenge, niho havuye uwo mugambi payeje. Murazi ko ariho wavuye umugambi payeje, ubu uratanguye. Naho watanguye umeze nk'ucumbagira, ariko buke buke twese twaragiye hamwe turagira amayeri yose, umugambi payeje urarama. Sinovuga nti ndababaze nti tugezehe, ntaho nzi, nimwe muhazi. Ntaho nzi aho tugeze, tugenda mu iterambere nimwe muhazi, kuko nimwe muraba aho mugeze. Ariko ico nobabwira, muri gwa ruhombo nagira mu buyabaga bwanje, naje nagumye nteka umutwe ingene nihombora, ingene nkurayo esheke nshobore kuduga. Uno musi Jesse mbeshejweho nuko ndi umukuru w'igihugu, mbeshejweho n'ibikorwa nakoze kuva ico gihe, kandi n'ubu mbandanya. Abamaze kuza gutembera iwanje barabizi. Sinico gusa, ndigisha n'abana banje. Nta mwana wanje asaba amavuta, nta mwana wanje asaba impuzu, nta mwana wanje asaba ikirato. Aracironderera kuko barabonye iyo biza biva. Erega niyo n'inyungu. None rero sinipfuza yuko urwaruka rw'Uburundi ndetse n'urwaruka rwa Afrika goca muri izo nzira je naciyemwe. Narumvise ko ari uruhombo, intambara narayigiyemwo jewe ntawantumiye, murumva ko nari nk'impunzi ndiko ndikinga abicanyi, ariko icavuyemwo nuko uburiro twarose amahoro. Nico gituma ntipfuza ingwano muri iki gihugu cacu, kandi n'ubu ndabatangarije, umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi, ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma, ingwano izoheriwe ihereriwe. Ari umurundi canke ari umunyamahanga uzotuzanira intambara, izoheriwe iherere iwe nyene. Ntidushobora kwemera ko Burundi buzosubira muri ivyo twaciyemwo. Dukeneye ko urwaruka rwacu rukura rugwaruka, dushaka urundi ruvyaro rushasha, uruvyaro ruzokwerekana yuko amahoro ari kirumara mu gihugu. Aha rero rumva twese no kwama duhagarariye ayo mahoro. Mwebwe rwaruka muva mu bihugu bitandukanye, nagira ndababwire yuko intambara nimbi, abari mu bihugu vy'intambara murabizi. Nico gituma nabasavye yuko mwese mwoba ba ambassadeur de la paix, mukaja mu bihugu vyanyu mukavuga muti tuve mu ntambara, tuyivemwo, tuje mu mahoro. Hariho umwasi dusangiye muri Afrika n'ubukene. None ni kubera iki tuja kugwanya utari umwasi, kandi hariho umwasi twogwanya? Urwaruka rwo muri Afrika twese tuve hasi tugwanye umwasi twese dusangiye yitwa ubukene. Uwo turi kumwe twese tuzomunesha, ariko tukishinga turabana nk'abantu barabana ribi, muze mumenye yuko tazopfa tuvuye naho turi. Twanye umuntu wese aza kutubwira ibindi. Ibanga ryo gutera imbere sirindi no gukora. Imana ikire mu muntu, yamuremye imushira mu murima mwiza. Imana imbere kurema umuntu yabanje gushira umutahe ngaha kuri iyi si, ishiraho ibikwiye vyose. Nta kintu na kimwe murabona mukora kitavuye mu biri ngaha ku isi. Izo telefone mugendana ziva mu butare, izo modoka zose ziva mu butare, izo ntebe mwicayemwo ziva mu biti vyacu. Nta na kimwe Imana itari yashizeho yaduhaye umutahe, ikiduha ubwenge. Nico gituma yatubwiye iti akiri umurima uwurime wongere uwuzigame. Iryo ni jambo nkoramutima umwe wese yotegerezwa kumva. Urwaruka rero rukure neza, mugende mutwaye yuko intambara nimbi, intwaro mbi nimbi, kubeshwaho no gusega ni bibi. Ujya muntu atunze mumenye yuko nawe nyene yabanje gukora kugira gatunge. Uno musi hari abashaka guca bagenda ngo abaha akazi, wewe yari yagahawe nande? Mbega umudokiteri wa mbere yigishijwe n'umunande, umudokiteri yitwa ngo iki? Ubwenge turabufise. Nico gituma kizira kubeshwaho no gusega. Urwaruka rwo mu Burundi rurabizi. Nama ndiko ndababwira nti
hari igihugu murabona ciza kurusha Burundi bose bavuga bati ni ciza ni none ko murota visa y'Iburaya ko murota visa ya Amerika ko murota visa ya Dubai no kuvuga dushaka kujaho abantu bakoze baratera imbere kugira tubeho tutarushe mbega ko mutarota visa yo mu Bushinwa no kubera mu Bushinwa atawuba hadakoze dushaka kugenda ahantu hari amaserivisi ukazoba ubeshejweho n'ibiva mu maboko y'uwundi ntuzofute imbere kugira utere imbere utegerezwa kwiha shaka kugwaruka rero rwose rwa Afrika n'ugwaruka rw'u Burundi muzoshikana imyaka 50 umwe wese yiha usoroma ivyo warondeye ukiri muto bukora rero no gutangura uno munsi dutangure uno munsi ntidutangure dutevye mwumvise uwondi mwumvise aho naciye sinshaka ko mwohaca nshaka yuko duca mu nzira igororotse nico gituma nzokora ibishoboka vyose kugira ngo gwaruka rwacu ruru ruvyaro rushasha ruca mu nzira igororotse anje ambwira indongozi z'u Burundi zose ntitugira uburongozi bugoyagoya tugira uburongozi bushoboye gukingira bene gihugu uburongozi bushoboye kugwanya akarenganya kariko kose kugira ngo abantu bose bakore umutima uri munda bishira bakizana